turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi ni ca kiyago kibabwira inyandiko zitandukanye cyane cyane iz'abakristo kugira ngo tuzimenye tumenye abazanditse ariko kandi tumenye ubutumwa burimwo kugira ngo bidufashe kumenya Imana kuyizera kuyikunda kuyikorera hamwe no kw'amazina ryayo. Rero nkuko twama tubikora twama dufise igitabo tuganirako canke icivugo tuganirako. Uno munsi turafise umutumire aza kudufasha kuganira ku gitabo dufise ngaho imbere yacu kandi turanamuhaye ikaze tunamusaba ngo twidondore. Murakoze. Hama ku mazina nitwa Tricia Miella NISHIMWE. Nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'Ingozi mu gisata c'ubuganga. Ego. Turaguhaye ikaze ubugira kandi Tricia. Murakoze. Niwe tuza kuganira uno munsi. Mbega tuza kuganira ku gitabo citwa gute? Igitabo citwa Ukwizera kw'intumwa. Nico tuza kuganira ko kuri uyu munsi. Ego, le symbole des apôtres. Ego. Ninde yanditse Ukwizera kw'intumwa ga Miella? Ukwizera kw'intumwa kwanditse Robert Charles Sproul, benshi bazi ku izina rya R.C. Sproul. Ni umunyamerika w'umuteologien réformé. Akaba yarasanzwe ari umupasteur w'ishengero arongoye na ministère yitwa Rigoni. Ego, R.C. Sproul ni umwe mu banditsi tumaze gukoresha ibitabo vyiwe ngaha. Asanzwe nandika ibitabo vyinshi cane. Bavuga ko ashobora kwanditsa ibitabo birenga 115. Ego, donc iki gitabo Kwizera kw'intumwa canke le symbole des apôtres, mbega kivuga iki umuntu ataragisoma mu ijambo rimwe canke amajambo abiri? Iki gitabo kivuga ku kwizera. Kiratubwira ico cyo kwizera kandi kiravuga mu buryo bwiyaguye uko kwizera kw'intumwa uko ariko. Ego. Ni mbega tuvuze kwizera Kristo ni iki nico R.C. Sproul aza kutuganirizako. Ariko ahera ku ntangamarara ukuntu mu ntango nyene avuga yuko umuntu afise ikibazo cyo kwirondera cyo kurondera icubahiro ciwe cyo kurondera kwemegwa. Aravuga kandi iyo ico kibazo gikomoka hamwe n'umuti ico kibazo gishobora gutorerwa. Abivuga gute muri iyi ntangamarara ga Tricia? Abivuga ko mu bisanzwe umuntu akiremwa yaremwe kugira ngo aheshe icubahiro Imana, yabayeho kugira ngo ahimbaze kandi ahimbara Imana. Rero ariko turabona yuko icaha kimaze kuza umuntu novuga ngo yaratandukanye n'Imana, acatangura kurondera inyungu ziwe, arondera ukuntu yo kubaka izina ryiwe. Niho tubona ubu abantu benshi bashiramo inguvu kugira ngo bamenyekane. Ariko rero tuza kubona inyishu canke ugukira kwacu kuva muri Kristo Yesu. Biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba, turabona yuko yaduhaye akaryo ko kumwizera n'akaryo ko gusubira kubona yuko ntitubayeho ku bwacu ariko tubayeho kugira ngo tumuheshe icubahiro, turabiwe kandi ko tubayeho kubwiwe nyene. Ego. Wow. Cavuga ati kandi rero iyo ngira ngo umuntu atanguye kwizera uwo Yesu Kristo adukura ko gukunda icubahiro cacu, kwikunda, gukunda inyungu zacu gusa, tugakunda icubahiro c'Imana. Avuga ati haba hatanguye nk'ico twokwita isiganwa ry'ubuzima. La course de la vie. Aha cakoresha akarorero kumwirutsi canke kumunonotsi kugira yerekane yuko abanonotsi bo mu buryo bwo mwisi canke mu buryo busanzwe bashobora kutubera akarorero natwe mwisiganwa kwizera nk'uko umuntu yobivuga ati naho impamvu zitandukanye n'intumbero. Ubuzima Kristo ni isiganwa gute Tricia? Ubuzima Kristo ni isiganwa kuko novuga ngo muri ubu buzima turiko turabaho duhorana vyinshi. Duhorana vyinshi kandi dukeneye Imana aba ari iba centre y'ubuzima bwacu kugira ngo dushobore gukomezwa, kugira ngo dushobore kubandanya. Paulo mu Bifilipi havuga ngo ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catuma afatwa na Kristo. Gisigura yuko kugira ashobore kugera hageze, kugira ashobore guhangama imbere y'ibikomeye, kugira ngo ashobore kuba muri iyi si akeneye Kristo. Tubona yuko ashira Kristo nk'ugize ubuzima bwiwe bwose, ashira ubuzima bwiwe kuri Kristo. Arabona ko wewe nk'umuntu ataca ashoboye atari Kristo amushoboje, inkomezi ziwe ko ari Kristo.
wow. Kandi ni naco gice kiba intangamarara ku bindi byose tuza kuganira muri kino gitabo. Spirit avuga ati mugabo hari igihe tuvuga kwizera, abantu bose umenga kwizera turazi icyo ari ico. Mugabo arerekana itari ico kwizera, akenerekana n'intambuko canke ibice bitatu bigize ukwizera, ico tuvuga ukwizera gukiza canke la foi qui sauve. Kwizera ni iki ga Tricia abivuga gute Spirit afatiye muri Bibiliya canke afatiye no ku ndongozi zimwe canke imboneza zo mu gihe c'inagurwa rya giprotestant mu kinjana ca 16. Reka dukoresha ijambo yakoresheje mu kukivuga, ariko yavuga ati la foi est une ferme assurance. Mu Baheburayo 11 niho havuga ngo la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mu Kirundi havuga ngo ukwizera no kumenya gose ivyizerwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabona niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Aho yari karatwereka yuko dukwiye gushira umutima wacu ku Mana. Nivyo Imana ntituyibona, ariko turayibona biciye mu vyikora, mu ciri, muri la création. Turabona ukuntu Imana ari Imana ikomeye. Ivyo rero akaduhamagarira kwishira ku mutima, kandi twizere nico yadusezeraniye ari ryo juru. Rero hanini ya atwereka yuko ukwizera kwacu guhagaze ku Mana. Si bintu twumva ngo urumva ngo kwizera ngo nukwizera ngo ibintu ngo biboneka twaronse ngo canke nukundi gutahura habe namo. Ukwizera nugushira umutima ku Mana ukareka ikakuganza. Ego aravuga ibintu bitatu canke intambuko zitatu zigize ukwizera, kugira umuntu amenye ko yagize ukwizera kuko yifatishije akarorero ka twabavuze indongozi zo mwinagurwa rya giprotestanti mu gice cacu mu kinjana ca 16, aho bavuga ko ari ibice bitatu bigize ukwizera kugira umuntu amenye ko afise ukwizera gukiza. Ubiducishiriza ko navyo Gatrice. Ibintu bitatu bigize ukwizera yavuze, icambere yavuze le contenu de ce qu'on croit. Ibigize ibyo twizera. Turabona yuko ico umuntu ategerezwa kwizera ni ijambo ry'Imana, ni vyanditswe vyera. Hanyuma kandi ivyo vyanditswe vyera bivuga ubutumwa bwiza aribwo Yesu Kristo. Kwizera gufatiye ku kwizera ko Kristo yapfuye akabamba akazuka. Uko niko kwizera avuga kuri ico cambere dukwiye kwizera twese. Ubwa mbere bife kumenya neza nibiki umuntu akwiye kwizera, kubanza kubimenya. Ubwa kabiri ica kabiri yavuze yuko ari assentiment intellectuel, novuga ngo nugutahura canke kwemera. Ariko turabona yuko ico kidakwiye neza kubera ko hari ahantu no muri Bibiliya bavuga ngo n'abadayimoni baremera ko ari umwana w'Imana. Niho rero haca haza igice kigira gatatu ariyo confiance ou adhésion personnelle. Naho hantu tubona umuntu ashira ivyizigiro vyiwe ku Mana, yiyegurira Imana, avuga ati Mana jewe ndabona yuko nta wundi nkeneye atari wewe. Akabona yuko wewe atacari ubwiwe, atari uko agiriwe ubuntu n'Imana. Wow. Icambere ariho kumenya ivyo umuntu akwiye kwizera, le contenu y'ivyo umuntu akwiye kwizera. Ubwa kabiri ariho kwemeranya navyo, hari umuntu ashobora kumenya ntavyemere, yemere ko ari ivyo. Hanyuma ubwa gatatu mugano kuvyemera ntibikwiye, akwiye ni nkaho unakwate aha hantu hari amahoro. Igice gatatu nkaho tuvuga utereka rero ndaharuhukire. Ndiko ngira tubwirwa Yesu Kristo, hanyuma n'ubutumwa bwiza bw'ico yakoze ku bwacu, hanyuma tukaruhukira muri we. Ibi vyose abivuga kugira ngo aze kutwereka natwe yuko ngira niyo yavuga ivyo bibiri dusaba kwizera, tuze natwe ngira kugira izi ntambuko zitatu. Acavuga ari igice ca mbere ahavuga ku Mana, avuga ati Imana muri le symbole des apôtres cyangwa muri ndemeye. Imana ni data akomeye canke umuvyeyi akomeye, umuremyi w'isi n'ijuru. Muri iki gice acavuga kandi ko Imana n'umuvyeyi w'abantu bose mu buryo rusange ko niyo yabaremye, ariko kandi anavuga ubuvyeyi bw'Imana bwiharije buri particulier cyangwa spécifique ku bantu bose bari mu mwana wayo. Ariko araza kurangiriza kandi nuko Imana ari nyenkomezi kandi ari umuremyi w'isi n'ijuru. Ducira ku mayange naho Beatrice ukuntu abivuga Spirit. Ego ukuntu abivuga avuga yuko abantu benshi barakunze kuvuga ngo Imana ni Imana data wa twese,
kandi ko muri iyo tuvukana twese ariko aratanga itandukaniro hagati y'abantu bayo n'abana bayo. Avuga yuko mu bisanzwe umuntu w'Imana ni umuntu kubera ko ni Imana yamuremye, twese twaremwe nayo tuhari kubera yo. Hama aravuga rero yuko abana bayo nabo ucika umwana wayo mu gihe wagarukanye imigenderanire hagati yawe nayo, kubera ko turabona yuko hamaze kubica harabaye gutandukana kw'Imana n'umuntu. Uko iyo migenderanire rero tubona igaruka mu kwizera biciye mu gikorwa Yesu yakoze. Rero niho tubona neza batwereka yuko ucika umwana w'Imana mu gihe wamwizeye, kandi muri ico gihe urafise le droit yo kuvuga ati ndataka ati abadawe, kuko muri ico gihe uri umwana we yemewe. Ego. Wow. Ku gice kimwe abantu urumva ni yabaremye ni umuvyeyi wawe. Muga mu buryo bwiharije no mu buryo bw'agakiza ntibikunda igihe hatabayeho Yesu Kristo. Abavyara ubwa kabiri kugira ngo bitwe abana b'Imana kubwo gushigwa mu muryango w'Imana kubwa Yesu Kristo, ico twokwita adoption bana adhésion. Ego. Donc igice ca kane avuganaho kuri Yesu Kristo nyene. Tangura avuga kuco ari, ni igice aza kuvuga mu bice bibiri. Ubwa mbere ico ari, hanyuma ubwa kabiri ico yakoze igikorwa ciwe, ariko ubu nyene arahera ku kuvuga amazina ya Yesu Kristo, Yesu umwami ico asigura, hanyuma kandi akanavuga ico bisigura Yesu gufita ubumeremere bubiri canke les deux natures. Ego wo dufashaga Tricia haca cane kuri Yesu wari we bwa mbere. Yesu tubona yuko izina ryiwe mu bisanzwe yari yitwa Jésus de Nazareth ou Jésus de Nazareth, kubera ko kera babita amazina ya basi canke amazina y'igisagara basanzwe babayemo, ariko turabona cane muri misezerano risha bavuga Yesu Kristo cane. Niho haciye haza iryo zina rya Yesu Kristo kivuye muri Christos mu Kigiriki, hama mu Giheburayo naho gisigura Mashiach, gisigura wasizwe. Mesiya tuzi nka Mesiya. Mesiya umukiza giraze. Ego. Hama turabona kandi yuko bariko baravuga Yesu Kristo muri Ukwizera kw'intumwa. Baravuga ko ari umwana w'ikinege, baravuga yuko yakoze ibintu atamuntu numwe yari gushobora gukora. Baravuga kandi yuko n'umwami kuko ntiyaremwe ariko yamyeho, naho yambaye umubiri yamye ari Imana, yamye ashize hejuru, bitwereka yuko ari Imana nyene ikwiye. Hanyuma kucerekeye l'autre nature humaine baratwereka uburyo yavutse, baratwereka uburyo yavutse, ko yavutse atacaha gikozwe kandi kubwamwe mu yera, akavyagwa n'umugore. Kandi turabona yuko n'ukuntu yagiye arabaho Yesu ntacaha yigeze akora. Amen. Gisigura yuko ivyo byose biratwereka yuko ni jana kwijana Imana kandi ni jana kwijana umuntu. Wow. Musa turi ku gice kivuga ngo twariko ni kuri ndemeye abadasanzwe babimenyereye. Ubwa mbere twajije ndemera Imana Data umuremyi, urayindusha ushaka kuvuga? Ego. Mu bisanzwe ivuga ngo ndemeye Imana Data umuremyi w'isi n'ijuru. Ego. Na Yesu Kristo umukama wacu ari wa mwami wacu, yasamwinda ku bwamwe mu yera, avyagwa na Bikira Mariya, yababajwe kuri Ponsiyo Pilato. Ngene gice cadushika ko musingaha anico bisigura. Nivyo bica bikurikira bariko baravuga ukuntu yababajwe kuri Ponsiyo Pilato, abambwa ku musaraba, arapfa, arashika n'ikuzimu, azuka umusugira gatatu, yicara buryo bwa Data, azogaruka aje gucira urubanza abazoba bakiriho n'abazoba barapfuye. Haleluya. Amen. Donc bibandanye. Arsis Pravuga ati mubisanzwe kuvuga ndemeye cari cyo kintu cemeza kuri umukristo. Kuvuga ndemeye Yesu Kristo, Kristo twavuze ico gisigura, vyasigura ngo nemeye ko Yesu ari we Mesiya yari yarahanuwe mu isezerano rya kera. Hanyuma nemeye kandi ko ari we mukiza yari yaravuzwe azoza gucungura abantu bose. Kuvuga ko Yesu ari umwami le Seigneur canke Lord, ryari ijambo gusa ryakoreshwa ku Mana Data. Vyasigura ko wemeye ko Kristo
niwe Mesiya kandi n'Imana. Hanyuma no kubivuga kandi n'ukuntu yavutse vyategezwa kuvugwa ko kugira ngo bigaragaze yuko atani icaha afise kuri yavutse mu buryo butangaje kandi butandukanye bw'abandi bantu bose bavukamo gucyo bagahanahana ivyaha. Twari woroheje kubivuga yababajwe kuri Poncio Pilato mu gikorwa ciwe uko gikurikirana hamwe n'intambuko imwe yose icisigura igikorwa ca Yesu Kristo naho iruhande y'icari mbega nikihega Tricia. Iruhande y'icari Kristo tumubona yuko n'umukiza wacu yaremeye ariheba kandi no mu kubaho kwiwe turabona yuko yagiye arubaha Imana. Ntiyaje juste kugira ngo aze ariko yari afise n'ikimuzanye. Turabona kandi yuko yemeye akababazwa. Yaremeye arababazwa, yaremeye aratukwa. Muri Galatiya niho havuga yuko yacitse umuvumo kuko handitswe ngo hazovumwa umuntu wese azobambwa ku giti. Yaremeye arikorera uwo muvumo kugira ngo uyu munsi twebwe tube turabidegemvye ariko kandi yarabikoze ku bw'icubahiro c'Imana. Ikindi naco turabona yuko baravugamwo sa résurrection ukuntu yazutse ukuzuka kwiwe ukuzuka kwiwe kwaje nk'ivyizigiro kuri twebwe kwaje nk'intsinzi itwereka yuko nitwamwizera ntituzopfa ariko tuzobaho. Ariko kandi ubwa gatatu turabona kandi bavuga yuko azoduga mwijuru kwicara iruhande bwa data kitwereka yuko ashizwe hejuru y'abami bose arubashwe tumuha icubahiro kuko aragifise kandi aragikwiriye kandi bitwereka yuko agiye kutubera umuherezi mukuru. Ego nuko numva no bivuga. Wow, ikintu twavuze cyo kuri Poncio Pilato Arsis Puravuga ati impamvu Poncio avugwamwo ni kugira ngo bigaragaze yuko inkuru ya Yesu Kristo yarabayeho muri kahise. Yabayeho muri kahise si ibintu gusa umuntu yashizeho imwe kuvuga ko ari inkuru. Paulo avuga ati si inkuru z'ubwenge. Hanyuma ko yapfuye birazwi hanyuma kandi ko urupfu rw'uyo ruradukiza mbere n'ubuzima bwiwe yabayeho ubuzima atari kubaho kugira ngo tubuhabwe nk'ingabire kandi ko yazutse turagira ivyizigiro ko tuzozuka ariko kandi ko yicaye iburyo bwa data turanezerewe yuko aganje turanezerewe yuko kandi anatuvugira imbere ya data. Donc asifura avuga ati iki gitabo ni igitabo kiri trinitaire. Igitabo canke iyi symbole des apôtres ni symbole trinitaire mu buryo yemera ubutatu. Niyo mpamvu tuje kuvuga Imana Data turaje kuvuga Imana Mwana ariwe Yesu Kristo. Mugabe iyi symbole des apôtres icibandanye ivuga kuri Mpwemu Yera. Aravuga rero Mpwemu Yera ari hamwe n'igikorwa ciwe kandi iki gice kiranavuga icishengero riri hamwe kandi n'ubusabane bw'abera canke la communion des saints. Wodufasha gutahura naho Tricia ngaha ukuntu yabivuze yavuze yuko abantu benshi baza yuko Mpwemu Yera ari inkomezi canke inguvu une force une chose kivuye ahantu kanaka ariko turabona yuko reka nkoreshe iyi terme yo kuvuga yuko Mpwemu Yera n'umupersona n'umuntu mu buryo apana ko umuntu nka twebwe ariko ni Imana nyene mugabo ni umuntu kujya kw'Imana Data na Yesu Kristo ibigumbagumba igira ikora aratwereka neza yuko Mpwemu Yera ubwiwe ico yaje gukora d'abord niwe shingiro y'agakiza kacu kuko niwe aza mu mitima yacu akayinagura akatwugurura amaso akakwereka yuko wewe uri umunyabyaha ruhebwe wewe wapfuye ukeneye Kristo kugira uzuke akakwereka yuko ukeneye amajambo y'Imana kugira ubeho. Mpwemu Yera niwe aduhamagarira kukwihana niwe atweza ku munsi kandi novuga ngo niwe dutwara mu kuri nyakuri niwe dutahuza rero kandi turamubona je nk'umudefenseur canke umukonsolateur niwe uduhoze canke uduhagarikira mu bikomeye akaduha gushikama akaduha inkomezi zo kubandanya muri runo rugendo. Hama kucerekeye isengero muri kukwizera ho bavuga ngo ishengero rya katolika ryera hoho baba bashatse kuvuga
l'église universelle Katolika bisigura bashatse gufatira hamwe kw'isi hose mbere apana gusa muri iki gihe no mu bizeye imbere yacu n'ibihe by'imbere yacu rero bariko barasigura iri shengero bavuga yuko ari shengero yubakiye kuri Kristo kandi rifise mpemu yera abarongora akabakuza ku munsi ku munsi kandi batwereka yuko ishengero kandi ryashizweho kugira ngo abantu bari muri Kristo Yesu bahuraho baronkaho bakoranira bakuzwe bigishwe bahanurwe n'ijambo ry'Imana hama kuri kinaco cisangira ry'abera yakivuze yuko si ujya mukate dusangira oya ariko isangira ry'abera riba ku bantu bose bari ku isi bizeye Kristo ribazana muri bwa bumwe nyene bwo kubona yuko turahujwe n'ikintu turahujwe n'umusaraba kandi twese tugendeshwa na mpemu yera musanze umuntu yovyita nk'ubusabane nkuko uhuye n'undi mu Kristo ukabona umuntu musangiye kuja mu ijuru ukabona umuntu musangiye kwizera Yesu Kristo undi muntu tahura ko yatawe ikorwa ca Yesu Kristo ku musaraba ku bugingo bwiwe n'ibindi donc ngiye dutera nk'abegereza ku gice ca nyuma kivuga ibintu byinshi bitandukanye ariko aravugamo cyane kucerekeye guharirwa ibyaha ni kuri ndizeye kuri iki gice urazi kuvuga ndizeye na bavuga gute siramwo yose ntangure byose ivuga ngo ndemera Imana data wa twese muremyi w'isi n'ijuru na Yesu Kristo mukama wacu ariwe mwami wacu yasamye inda ku bwampemu yera avyagwa na Bikira Mariya yababaje kuri Ponsiyo Pilato arafa arahambwa azo kumusigira ibwira gatatu yicaye iburyo bwa data aho azogaruka aje gucira urubanza bakiriho n'abapfuye hama bakaca bavuga ngo nemera mpemu yera n'ishengero rya Katolika nyeranda n'isangira ry'abera n'ikigongo abacumuye bagirirwa aho rero tugize nyene nukuzuka ko bapfuye n'ubugingo budashira amen ariko tugeze rero kuguharirwa ibicumuro hamwe n'izuka ry'abera hamwe n'ubugingo budashira navyo kuvyemera mu isanzwe cyo turagira muri iki gitabo ni gufasha abantu ndemera isigura iki muri ibiri sigura iki ukira tuyitahurira hamwe gusa nikaba kantu ko gusubiramwo gusa tubwiye ko iki gice cyanyuma na Tricia iki gice cyanyuma mu bisanzwe yakivuze bakivuga hageze kuvyerekeye uguciga urubanza le jugement aho tubona bavuga yuko ubutazoba yarababariwe canke uw'ivyaha vyiwe bitazoba vyarahanwe muri Kristo Yesu uwo onye urumva ubwiwe ruraciye uw'ivyaha bitanywe muri Kristo Yesu bizohanwa muri we donc ari uburyo bwo guhana ivyaha turabishira kuri Yesu Kristo mu kumwizera nk'umukiza wenyene cyane aho turavyigumiza ko hanyuma imbere y'Imana tuzobihanirwa nico yari karavuga aha avuga kuba barirwa ivyaha nuko abazoba baramwizeye bo ivyaha vyaho vyaramaze guhana ubu unye baridegembye nihagera yuko baje imbere ubwo rubanza rugeze bo bivyabo birateguye kuko vyaraheze nuko bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzabatsinda kuzuka naho hama kuzuka naho kenshi ninda zozuka Yesu canke nitwe ni mibiri yacu nimiri yacu turabona yuko ubu unye kubera hamaze kubicaha imibiri yacu yaranduye turagwara turaruha ariko muri iki gihe yaratweretse neza yuko imibiri yacu izozuka mu buryo bw'uko ntituzoba tukibabara ntituzoba tugifise icaha muri twebwe tuzocika bera vy'ukuri tuzogororoka nk'uko uwo twizeye agororotse aha atwereka yuko imibiri yacu ntizoba ari nyene tubona nta ngwara nta kubabara nta guhamwa tuzoba turi mu karuhuko uko azose niko tuzosa biye ni kwivuga ubugingo budashira birafatanye ndibaze navyo ubugingo budashira nabwo urumva yuko ko matapfuye twe tuzoba kandi tuzoba muri we ubwo bugingo twarabuhawe muri we kuko yaratweretse yuko mu gikorwa ciwe narapfuye ariko ubu ndiho kandi nimba ndiho namwe muzobaho wow
mbega Tricia navuga bwari gute umuntu yomenya vy'ukuri yuko abantu bose baravuga ati Yesu yarapfuye hanyuma yapfuye ku bwacu twese donc twarahariwe n'abantu bavuga ati ko Yesu yapfuye twarahariwe ko yapfira ibyaha byacu hanyuma kikudashira ndamwizeye cyane mbega n'igiki gitandukanye umuntu abivuga uko be n'ubivuga mu buryo bw'ukuri canke uko biri bivuga Tricia aho bitandukanye nuko uyo abivuga uko nk'ibintu bisanzwe nibaze ko ataratahura yuko we ubwiwe ari gipfu we ubwiwe nubwo yoba abona umenga je ndiko ndabaho kandi umenga ndiko nkora ibintu vyiza nta bintu vyiza bihari mu gihe atari Yesu abigukoresheje kandi turabona neza yuko umuntu ubwiwe n'umunyavyaha yavutse deja mu buryo bw'icaha ico caha kimugumako uzurabe n'abana bakiri batowe usanga hariho ubwana aguma kuvuma pourtant nta bwenge agira ukabona kuri inzara cerekana yuko umuntu yarapfuye c'est ce qu'on appelle la dépravation de l'homme avuka n'ububi rero wamaze gutahura yuko we uri mubi mwemu yera yamaze kukugura amaso muri ico gihe ntubivuga nk'ubivuze bisanzwe ariko bicika ubuzima bwawe. Wow, urahungira ku mukiza ni nk'uhungiyo situation y'ububibuka ugahungira ku mukiza. Bega abona yuko nta buzima dahari. Umuntu yiteze yuko umuyahari bibyahize ko yahari ibyaha muri Yesu Kristo. Yiteze kuzozuka Yesu niyagaruka bo ari hamwe je twarapfuye hamwe kandi yiteze n'ubugingo budashira muri Yesu Kristo. Mu buryo bwo kubaho buri munsi naho atandukaniye he n'umuntu apfa kubivuga gusa Tricia. Mu buryo bwo kubaho buri munsi biratandukanye cyane uko je nimba ndabivuga nk'ibisanzwe amajambo y'Imana nzo yafata nk'ayasanzwe kumva yuko ndiko ndahamagarirwa kurondera Imana nzo bifata nk'ibintu bisanzwe ariko nimba by'ukuri biri mu mutima wanje nzomenya ati ntegerezwa kubaho ko Kristo ashaka ntegerezwa kubaho nkora ico we bagomba niko kundi kurongorwa namwe muyera niko kundi kumva yuko erega jewe ntaco nshoboye gukora mwe muyera dahari erega jewe nta nizina afise Imana idahari. Wow. Tricia dusa n'abahejeje ndemeye tako turavuga kuri ndemeye ya yo muri Bibiliya canke ukwizera kw'intumwa umuntu yumvise ibintu ngomba ko uha oroje kubivuga ariko ngomba yuko uha ubutumwa bubiri abantu babiri munota nk'umwe gusa umuntu yakijijwe mbega aya majambo yose kwikugira insiguri yihe ku buzima bwiwe hamwe n'umuntu vy'ukuri akibifata minwe mirene yo kwintu vy'ubukristo nawe amajambo kwikugira insiguri yihe ku muntu yakijijwe nibaza yuko c'est l'essence de notre vie nishingiro ry'ubuzima bwacu ku muntu yakijijwe nibaza yuko abizi nabo nyene yuko nimba ari karabaho sikubwiwe ni kubwicubahiro c'Imana rondera icubahiro c'Imana reka kwibona wewe reka kubona umenga wewe hari izina ushaka kubaka kuko igiwawe rizozimangana ariko turondera gushira hejuru rya Kristo ryamyeho kandi rizogumaho ibihe vyose kandi navyo bituma tugira izina nayo inadushoboza ivyo dushoboye gukora byose kubera iki tushaka kuvyiyitirira kandi ari vyayo twaremwe nayo kandi kubwiwe. Hanyuma ku muntu naho akizi kuyisubiramwo gusa nyene akizi kuyisubiramwo bisanzwe naho nibaza yuko kuvyo duhejeje kuvuga yumvise ikisigura nibaza yuko ari ikintu dukwiye gushiraka imitima yacu dutahure neza yuko si ikintu cashizweho uko nyene ngo dusubiremo ariko twumve yuko n'ubuzima ni nk'impfunyapfunyo y'inyigisho ya Bibiliya yose kandi ni impfunyapfunyo y'inyigisho ya Bibiliya yose nico twebwe nk'abakristo gikarakteriza ukwizera kwacu kandi niko kwizera kwacu kukuri. Haleluya. Turarangije akoze kudusubiza ku ntumwa no mu kwizera kukuri tugushimire Tricia wakoze cyane kuza kudufasha kino kiganiro no kudusigurira amajambo akomeye cyane doje kumviriza twizere yuko twasaba kwikora ko nyine twita murakoze nawe tugukengurukiye cyane tukaba ngaha rero turangirije ikiganiro umusomyi n'umwanditsi cuno munsi tuzosubira mu kiganiro kindi mu ndwi iza tubararikiye ariko kubandanya mukurikirana ibiganiro vya Heritage TV Burundi